Bonjour, nizere ko mumeze neza bandanya bankurikirana. Umwanya turabire hamwe iyindi strategy idufasha gukora neza muri trading yacu dukoresheje Royal Q. Ni strategy yitwa Fibonacci strategy, ituma umuntu ashobora kugabanya floating loss kandi umuntu agakoresha umutahe uba yabaye kandi akaronka amafaranga menshi. Okay, yadufasha kugabanya floating loss cyane kandi umuntu agaca akoresha amafaranga make mu ntango, ariko mu mpera hagenda yagira menshi n'amadrop mu ntango, amatactique drop. Okay, burya buryo robot iriko uyibwira uti iyo coin ikorotse kuri urugero, okay, ati ucurangura position imwe canke zibiri, uja gusanga ubwa mbere irangura amaposition menshi, position imwe mu myanya myinshi zirenze imwe canke zirenze zibiri, ariko plus igenda irarangura imanuka bivanye nuko ishobora gusanga iyo coin itaja kumanuka gushika kure, uja gusanga igendera tworohereza kuronka amahera, naho coin yo itomanuka cyane ukaronka amahera, n'igihe coin yo manuka cyane woshaka kuronka amahera. Okay, tugende rero duhera hehe muri Royal Q. Okay, kimwese murayibona application ya Royal Q, niyo mutusigira ama setting. Okay, ndaca ngaha. Okay, abanza nka create strategy nkayibika. Okay, uca ngaha muri mine. Okay, ugaca uza ngaha my strategy settings ni kuvuga ngo mbike strategy kuburyo n'undi munsi noshobora kwikuraho nkayisettinga muri imfise amahera nkashobora kubikora nabanje gusettinga bishasha narayibitanje nteruro nkashiramwo. Simpaka ngo umuntu areka strategy kubera akoresheje i Fibonacci strategy, oya, burya n'izindi strategy umuntu akomvye arazibika ku buryo uzi yuko uti strategy yari ku mutaho uyu. Okay, ubonye umutaho ufise hose niko nda setting ibindi. Okay, reka ngende muri my strategy settings ntore iyo narabitse nterekemwo, usanga n'umwanya wo gukora gusettinga ubaye muto kubera biba bisanzwe bikoze warabibitse. Okay, my strategy settings ndafyonze, murabona James nyinshi namaze kubikayo nyinshi mazibona nyinshi mazibona, hari ziri zo ndiko radical, izindi steady, izindi conservative. Murazi yuko ubu izi conservative, steady, radical n'ubwoko bw'umutrader. Hariho umutrader avuga ati ndatinya floating loss, n'uwundi ati ndatinya, n'uwundi ati moyenne. Steady rero ni moyenne. Ego, reka rero nukuvuga ko hasi izindi ngaha cenca ngaha muri plus ko mwomeshire ku yindi ya Fibonacci strategy, cenca ngaha muri plus nkafunda kuri plus. Okay, nka risk type nkavuga ubwoko bw'umutrader ndiko usanzwe ko ikiguha izi ukahitamwo. Okay, sawa, tugumize steady. Okay, kweta ngaha kuri remark optional ugaca wandikamo rero icyo ugomba ukorera umutahe. Ni Fibonacci. Okay, hanyuma umutahe ni 150 USD. Nukuvuga ufise urenze ucongereza ama times cyangwa kongereza ama drop kugira umutahe wawe uje gukora wose bishobotse bishitse ko ndi kabandanya imanuka. Okay, hanyuma kuri first buy in amount ushira 5 izokoresha amadolari 5 ku ncuro imwe. Okay, muri margin call limit izorangura 20 fois 20. Okay, izorangura 20. Shiramwo 20.
nukuvuga ufite umutahe uri hejuru ya 150 ushaka kurenza ko izindi calls ukayibwiza n'incuro zirenga 10 nta kibazo na kimwe byose mwumvize ko bivana n'umutahe uko ungana ibi ngome ndabayereke ni by'umutahe wa 150 okay hanyuma aha kuri full position take profit ratio take profit ogia ntonto niho sawa nuga ntonto niho sawa 1,5 zirakwiye okay nko gushobora 2% muga plus ugira binini plus inyungu ziteba kuza kuko murazi yuko Royal Q ifise inyungu y'inyongera nukuvuga nizo tawarose irazigwa mu nyungu y'inyongera sawa take profit call back 0,1 okay ngaha kuri margin configuration kugira ugiye robo izo zirarangura coin ikorotse urugero rungana gute izorangura mu myanya ingana iki nuvuga robo ikora ibintu wayibwiye tuze ngaha guhera ngaha kuri first call mabona ama calls ni 20 nkuko twayivuze ko margin call limit ni 20 okay zangaha rero kuri first call ibwiye ko robo coin ikorotse 0,5% okay robo zishirangura 2 times mujamona kuzocikoresha amadolari 10 twavuze ko first buying amount ni amadolari 5 irango inshuro zibiri rero muri ucikoresha amadolari 10 okay tuzangaha second call 0,5 nyene ikoze 0,5 robot zocirangura 3 fois okay inshuro zitatu okay coin ikose 0,5 okay 0,5 robot inshuro zine okay coin ikose 0,5% robot inshuro zitanu okay ahantu murahumva sinzi ko muko murahumva neza okay nukuvuga 0,5 gushika kuri 9e fois okay kuri 9e fois izo ikaranguza coin ikoze 0,5% coin ikoze 0,5% coin ikoze 0,5% okay coin ikoze 0,5% ana matactique na madrop okay coin ikoze 0,5% okay tugeze ku timings tugeze kuri control ya kane twatuvuze yuko izorangura imyanya 5 inshuro 5 mugabo ku nshuro yigira kane okay aha naho ni 2 fois izorangura inshuro zibiri gusa no ngaha izorangura inshuro zibiri okay izorangura inshuro zibiri okay ako ngaha ni rimwe aha hose ni rimwe izorangura inshuro imwe okay tugeze ku nshuro y'icumi ngaha twongera ko coin ikorotse 1,5% urumva ko uko coin izogendera koroka bicitse ikabandanya ikoroka ushugenda uragura epfo kugira sinzi ko muramubona abantu akora margin call muga yakoze margin call ugasanga aguma ari muri floating loss ugasanga amadrop yagize mato gusa bana nko mu 0,5 ni bito cyane kuburyo robo iceza kubirangura kirika kandi coin ikimanuka ugenda uragura kugira omwe robo ije gushikepfo yuko inigira ni nkuko ishiko nishobora kutamanuka cyane ugasanga iranguje biki abantu usanga ariko bari doga ngo era ndiko nkoresha umutahe wa 200 USDT muganda wose $1 z'inyungu haba habaye iki benshi ntibazi kuraba eske robo yaranguye ibintu bingana gute izanco zose nayo yaziranguye robo siyo ihindura isoko robo yikonforma uko isoko imeze wewe wayibwiye ngo bikorotse 1,5% ikirangura okay none ntivyakorotse kuri 1,5% amba robo ntirangura ikidanda ibise ko nigacha rero byo kuva byo kumuduga ibivamwo ica yidugira robo tinisubira kutora indi mafaranga irangure ikidandaza mwere yamaze kurangura sivyo ubwo usanga guhaye inyungu bikeye yaranguye ugaca bibaza ngo no mutaye wose niho ukoresheje wose
ni ukuvuga ahantu harakenewe ko uza urasuiva ukaraba ivyo robo yaranguye umutahe yaranguje uwo ari kugira utekane mu kumenya uti izi nyungu zije zivuye ku mutahe ungana ukuntu ni ukuvuga umutahe ziba zivuyemwo ni wa wundi washoboye kuja mu isoko ikava ku balance ukaja mu isoko ikawuranguza kubera vyahise bigakoroka mugabo iyo bitakorotse ntirangura kandi n'umutahe wawe ntabikorako we inyungu rero zije ntuco yiyumvira ngo zije zizanywe n'uwo mutahe wose oya sivyo okay coin ikorotse MVG5% robo irangura inshuro imwe okay byose murayibona coin ikorotse MVG5% okay robo irangura inshuro imwe coin ikorotse MVG5% nyene robo irangura inshuro imwe okay murayibona coin ikorotse MVG5% okay robo irangura inshuro imwe nyene okay coin ikorotse MVG5% robo isubirangura inshuro imwe okay ni ukuvuga rero turaje guteranya ano madrope yose aya yose yatwateranye tuyateranye ni ukuvuga misi yose uriko urakora margin call cyane mu gikoini niko irakoroka urisunga ayo madrope ukavuga uti ino coin ishobora kuja gukoroka muri 30% vanye n'ivyo wayikozeko sivyo wicungera naho bashaka kwicungira muri 60% ushaka kuri 90% kuko nubuza ajya kugarukira mu kumanuka wifata rero amadrope aya madukoro kugira binini ku buryo bishitse igashika cyane kure uze kwama uronka amahera kuko nayo imanuka murazi yuko muri margin call isoko ikendera amanuka uko igize nka candlestick ko guduga ikidandaza kigwa amahera wowe kumoni imi floating loss mugubona igirwa amafaranga haba habaye iki haba habaye amakandlestick yo kumanuka nayo zaraduga habaye mwe yaduga amahera azarinjira okay mugabo iyo bishitse amahera yawe agahera igiro bikarangura bikiri hejuru kwe nikimanuka amahera agacahera robishigumirindiriye yuko kwe nisubira kuduga ikaza kuri ya position ya nyuma yahereje ko gishuye gudandaza rero muze muratahura isoko ukuntu ibiye yitwaye ukacuraba n'ivyo wasetinze nawe kugira utahure kandi utekane ntiwavuga ngo ndahombye karabaye okay nta kiba kibaye mu ncamake kuko ibi ni ibintu logique nawe ushobora kubona ingene wabisetinze n'ingene biriko biragenda okay tukeze ngaha kuri 16e call tugira robo ko ija kurangura gushaka kuri 20e coin ikote DVG5 mu gusira byose biranguza mu mwanya umwe DVG5% coin ikote DVG5% okay robo ikirangura uteranye rero ibi byose amakoro twihaye ingena ngana okay izi ni 5% gushaka ngana 10 12,5 14 15,5 17 18,5 20 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26 nuko twihaye ko ino coin ishobora kudakoroka muri 26%. Nuko umuntu wa drop ya 26 ko cipataja uyipataje ugushatse ushobora guhera kuri bito cyane gashovuga ati 0,2 muga akonse yuko amakoro yose utanije ibiho byose bingana n'ibyo baguhaye ni kuvuga rero kwiha bivanye n'amanalize ushobora gukora ukiha urugero ko nishobora gukorokako biratuma wamana amahera kenshi biratuma bishize ikabirangura sawa itabiranguye amahera aguma kuri balance gusa ntusoye kuvuga ngo amahera ngo ndonko ni make kubera ko ikiba cabaye duko turasetting ibi ntubuzi mbere ko nija kwitwara gute muratwe tanwa shobora kwimenya byose n'ama probability twiha bivaye n'ivyo wiga wakoze washoboye kugira ukavuga uti birashoboka kuca ugenda ukuntu muga ntuburi sur à 100%. Okay nico gituma rero idata y'amafaranga ari kwi balance naco bitwaye ntushavune ngo nzayekanye nguga keze nyungu nkeya kubera yaranguje amahera make hama bishize nege ko kacane gashikepfo nico na avantage yo kugira byinshi bishaka kugira byinshi ngo baronka inyungu nkeya bashaka duke ko no sanga iri imanukishise kure amahera gacahera
coin ikimanuka umva Robert nshobora kuronka amahera iranguza umva muze muramenyera isoko okay tuhaye 26 no kuvana ko ine muri 26% ikoroka muri mu 26 nzogoma ndonka amahera kubera iyi strategy okay confirmer sawa tugeze ngaha kuri buy in callback de preference ntugiye gito cyane kibaho de preference gito cyane kibaho buy in callback gito cyane kibaho okay distribute the take profit allocation tubigumiza uko nyene ntaco bitwaye tubigumiza uko IMVG 3% irakwiye okay confirmer sub position take profit callback ini take profit callback yizi position ziri independent murazi yuko aha hari position ziri independent zimwe zo guhera ku 5e position gushika ku yanyuma wagereje ko ziri independent no kuvuga ini take profit callback yazo utuhinganisha niyo wagize aho bwa mbere 0.1% okay hanyuma sikre abantu bakunda sikre na batayikunda hamwe sikre ni nziza mugabo utayigumiza mu munini ahandi ukasha muri one shot kugira isohoke muga sikre yatuma abandi bavango yarangoye bikintu gicirivirayo ishaka kuma advantage kuja kurangura byinshi sivyo na cyane mu gihe coin wayifatiye hasi iyo coin ibe yakorose cyane ko ibona ko yakose gusumba uko yaho rikoroka kwishira muri sikre ntaco bitwaye mugabo ntubigumizeyo bashaka guhengeranya imaze kuguha nk'indwi yose bakacugenda ukabikura mukagira muri one shot pour mama idandaza cisohoka pudibo hamusu setting bishasha canke uhitamwe indi faranga rishasha uko simpaka ugumize rya coin nyine yo kurakoresha numvise sikre akamaro kayo ni hahandi biba byari hasi kuko sikre bituma imisi yose ko coin ikubise kuri entry kuri entrée kuri preset bo wasizemo nka makorozi yose yikubise ko yari yagize kwikubita ikisu bikarangura kandi biduze so kudandaza nuvuga iyo entry rero yari yo hasi bituma ugumana amahera mugabo kiraza kugira sikre coin iri hejuru kuko ubusanga igutaye hejuru nyene gasha ikorokerepfo igaciguma irinde yuko ya coin izo sa kudukara hejuru yasiga fata ya entry niyo mpamvu sikre iryoshe igihe coin iri hasi yari yakorotse aho ciye ukorera muri sikre vraiment amayora yajya ariko ntucugumiza muri sikre urahengera extra nk'isomene canke mwedi n'isomene ukabikuramwo ugashira muri one shot kugira pura mama ikeze gukora iyo command ikisohoka okay tugire rero tugire one shot okay tugire one shot okay tujoga one shot ngaha ubuhejije gushira ibintu byawe byose ntakizo na kimwe uca usavinga waje gusavinga strategy yawe ikijamwo okay ngiyi strategy yawe ikijamwo ngiyi tujokora ingereje ndabeka ngene tugenda rero kugira ane kwishira mu isoko neza neza kayerema okay murabona yuko ari ibintu byiza okay kandi biryoshane no kuvuga niyo gukoresha dukoresha amantuze ya strategy menshi kugira bidufashe kumenya ngene tushaka gukora neza strategy zacu tuzikore neza atakibazo na kimwe kirimo plus rero dukora byinshi plus umuntu afata akanya kuzaragira ante kuza arasubiramwo no kuvuga rero biroroha cyane iyo umuntu agenda ariga ama setting menshi kugira okay gukora ama setting menshi kumenyera gukora ama setting menshi bituma umenyera tugende rero muri Royal Q tubandanye tugende muri Royal Q tubandanizemo okay bagiye muri Royal Q twasetinze ya strategy ushugira retour ino kugira retour okay ukaza ngaha kuri home kugira urabe coin bokwera ko iyo ariyo okay swate ni sinyere baguhaye swate niyo wewe wihaye
ariko nibaza ko abantu tuzamenyera amakoini bihaye kubera ko utayimenyera ushaka kuya coin usanga niya niduga rimwe mu mwaka si vyiza mwakorera ku masinyere babahaye. Okay, turabe signale yo biri muri groupe pour le moment. Okay, ni kuvuga baguhaye signale bana ave ni signale kwa wasetinze bijya ni juste kumenya izina gusa giye ukorerako. Ubundi iyo babaye signale nuco yimvira ngo strategy baguhaye ngo nico ukoresha imisi yose. Wewe nawe nico gituma ivyigwa bihari naho kumenya mbega bampaye ino strategy mbonye mbega ndayikoreshe ino coin bampaye ino signale ndayikoreshe muri iyi strategy. Sivyo nukura batandase isoko ukabona uti iyi tandase iri kwiramanuka rero reka nkoreshe margin call. Tandase iri kwiraduga yankoreshe margin call umugabo iri muri one call. Okay, itandase yifasha kuno yankoreshe huge profit strategy yankoreshe game changer yankoreshe Fibonacci. Nukuvuga imisho mu trader teza kwa muri umuntu uri patient teza gupasianta kuko turakora ama strategy mugabo niba twikora nkuko abandi bayikoze kandi muteye wese ko siko ubundi bayawusize ko ngo bigire kwinyine babigize rero habacabona babonye abandi barose inyungu ngo je sindaronka inyungu ntuzi nta umenye strategy wakoresheje nta umenya wabikoze gute umuteye wose kwangahe amadrupi yangana gute mbere ko dufise n'amasinyere menshi ugasanga wowe wahisemo isinyari yahisemo indi sinyari ifaranga wahisemo ugasanga ntigihaduze nkuko igiya naka yakoresha ritaduze rero ntuzosubire kubona amafaranga naka yarose ucuvuga ngo nanje mpaka ndayaronke biva ku bintu byinshi tanto umutahe uriko urakoresha tanto ifaranga yakoreyeko umwanya afise kuza arinjira mu isoko no gucungera isoko no kuyikurikirana kenshi akamenya ati nkorere kuri izi coin nkorere kuri izi na strategy yakoresheje ntuyizi encore na entry ugasanga wowe winjiye ku biciro binini nawe winjiye ku biciro byo hejuru yawe cyangwa ibyo munsi yawe. Ni kuvuga rero dutegerezwa kugira gutahura byo turimo tukanatahura n'isoko uko yitwara ko atamuntu ashobora kuyikontrola tukanamenya kandi tuze gupasianta. Turamaze kuvuga kenshi yuko uri kurakora strategy wasetinze coin udacuguma wifukarije kuri coin ngumva bago mwicungeye ngo yateje kuza ngo urumva ngo amasara heze ngo biki oya umwanya w'inyungu aho ziyashobora kuwamenya. Rero akanyurindiye ko coin iva mu isoko urakora ibindi birahaye byo turayifishije gukora wirindire utekanye ntizohera izogaruka. Okay, tuma dukore ave turagiye muri Royopio ngiyi ave mugisanzwe ndefise mu isoko sindayikorerako kandi ayihindure. Turabe aha kuri turabe doge. Okay, turabe doge okay ngiyi doge ndayinjiye. Okay, murabona yavuye nirakoroka irazino unekegera tandasi yo kuduga. Okay, rero no bwikaduga ukoresha strategy ya margin call naho waregeye nzo ukabana ama RS ayingene yifashe ukabona tandasi ko ari yo kuduga nyene twiga nyene ko tujya tubyiga ntuco ukoresha one call simple ukoresha one call iri muri margin call. Okay, hanyuma ataruko naho isekirize ukoresha margin call nkuko bisanzwe biri amaheta yaranguje yose ntibitwaze bari kuri balance yeyi zoranguza nezo kuzana inyungu sawa. Impamvu margin call ari ya mbere check mena ama Fibonacci yose na just tuna ma margin call Fibonacci compounding strategy huge profit game changer zose na margin call mugabo ngira amakoro angahe menshi canke mato bivanye n'ingene isoko yifashe. Okay, tuzanga harire kuri create ndaje ngaha kuri create encore. Okay, ndaje ngaha muri trade setting. Okay,
ndaje ngaha muri manual create mayibona irimo ncitse ngaha rero nta bindi setting ko ndabifise nabisettings okay ncinza ngaha muri choose strategy settings nuvuga ncuzinga muri zimwe nabika iyo ngomba gukoresha shishana ngaha rero ngaha nyene nkafyondamo okay ziza rero zazindi zose mishamitamo rero iyo nagize ene iyo ngomba gukoresha ngiyi mayona imwe Fibonacci okay aho kuri Facebook ina amount ushwahinduka gije wagize usanga byabaye deforme urahinduka shaje wasize bwa mbere okay mu ncamake nta kintu kimwe mpindura byose biba bikoze kwa kundi nta kindi mpindura byose usanga birimo kwa kundi nyene bishatse ncinza nga ku save gusa nkaca confirma okay nje confirma ncinza ngaha muri strategy mode murahazi nkahindura nkemeza kuri understand nkemeza ngaha kuri sabibini mode real time settlement iyo koze mu position arenga 6 murazi kuteza kwemeza ngaha bamwe bakoresha game changer compounding strategy game changer ni ngaha ngaha muri compounding strategy bye poverty ninga muri sabibini mode okay amwe ngaha niki wakoze mu position arenga 6 mwangaha na 5 gusa naho niki wakoze mu position kuva kwimwe gusha kurane twemeza nga muri hura we ya house mode nukuvuga izambe zibirizi ni nka one call muga one call iri muri margin call mugi iyi ni margin call totalema okay kiza ngaha arere kuri confirm havyemeza okay ngeze ngaho shenza ahanga kuri initial buy in price nukuvuga ndayibwira igiciye ca mbere yinjirako tezo kwibwirije kurangurira ku biciri ibi nibi sawa macha nkubya confirm nukuvuga yinjirire ku giciro coin igeze ko ku isoko agitwe no mwanya hama ukayirinda kugaye no buto ya switch on margin call ukayirinda kuyugara kuko ituma robot izirisubiriza kurangura yisubiza kurangura kuko twebwiye ngo incuro ya mbere incuro ya kabiri incuro ya gatatu nukuvuga iyi buto yugaye nuko ze margin call okay bashura bya bindi wakora ngaha kano ka resume okay kameze neza nta kibazo okay tutanga muri activate rero hanyuma I understand gashikira create rero create okay wana yuko mpaje kwikora ukeze ngaha kuri pause imisi yose ucumena ko wahejeje gukora okay ushugiye ruturu ngaha ha hejuru ukaza defa bwa mbere turu ya mbere okay nkagiye ruturu ya kabiri nkageza ngaha hehe muri strategy kugira ndabe yuko yakwene nakora yagiye hehe mwisoko twisangamo ngafite ngaha muri strategy uko maze ko turabira etat d'avancement ikoin iri mwisoko ngene iri kiraduka ngene iri kiramanuka amahini maze gukoresha komsa okay nuko rero mwandanye munkurikirana kandi mubaza nibazo kandi mugira ko haje kwiga kuba trading n'umwuga sikintu ukora ngo nyarutse ngumva ngo nta kintu ngo mahera ngo araza ngo mukaza buke bindi ni umwuga ugendura avansa kandi isoko igenda yitwara ubutandukanye nuko rero ugira weekend nziza